igiye gusa nakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ubuzima bwanje bwose bwaciye buhinduka. Icyambere naciye mbenga amahoro mu mutima, sinigeye niyumvira mbega ejo nzogiki, abana banje bazogiki, mbega ejo nzobaye, kuko sije imba nkiraho. Ni Yesu muri jewe, namuhaye ubuzima bwanje. Namwe bagomba bahamagarire, nimba ushaka gutera imbere mu vyawe n'umwe bawe, nimwegere umwami Yesu, kuko azabaruhura, azabatera imbere, azabageza aho mwengere mfasha kwiyumvira. Je nakina muri Afrika y'Epfo, mugagiye namwakira, naciye ndonka kontra y'ekipe y'Uburaya, aho tuvugana nje mvuye Uburaya muri Sweden. Urumva ivyo Imana yangiriye, kandi iracangira vyiza vyisi gusumba. Nimba ndi ngaha no kubera umwami, ndiwe yandungitse avuga ati genda urabajya abantu, genda ubabwire ubutumwa bwiza, genda ubabwire wihane, genda ubabwire ko ndi ngaha ku bwabo, ko navuse naje ku isi ku bwabo. Tugira amahoro, tugira amahoro. Kuno musi uri hejuru ndi n'akanyamuneza kadasanzwe kubona ndi ngaha. Ku by'ukuri ni icyifuzo nari mfise umwanya munini cyane wo kuza kubagendera, none ndashima Uhoraho Imana yacu yadushoboje kuba turi ngaha kuri kino kibanza. Nukuri Imana ihabwa icubahiro, nagomba ndabasaba tuyikomera amashi. Jere mu mazina yanje nitwa Nsabiyumva Frederic, ndibaza ngaha hari bamwe bobanzi, nkaba ndi umukinyi serukiragihugu w'intamba mu rugamba, nkaba nkinira n'umugwi wa Vasteras wo mu gihugu cyo muri Sweden. Ubu ni ngaha mu karuhuko, nashimye yuko noza mu kino kibanza kubatemberera kugira ndabaramutse, nongere dusangire hamwe umunsi mukuru wa Noel. So kuri izo mpamvu rero nicyo gituma twaje ngaha anye, naje ku izina rya Fondation Nsabiyumva Frederic. Ino fondation nayumviriye kuva kera, kuko nari mfise ikintu muri jewe cyo gushaka gufasha, cyane cyane ko nakuriye ngaha nyene mu Burundi, kuko ndavye nabaye imyaka myinshi mu mahanga, ndazi ingene ibihugu byo mu mahanga abantu babayeho n'ingahe wacu. Nabonye yuko mu vy'Imana yamezagije sino vyisangiza jenyene, ni naco gituma navuza ni uno munsi nje ngaha kugira dusangire uno munsi mukuru wa Noel. So kuri izo mpamvu rero hari utuntu twabazaniye kugira duhimbaze umunsi mukuru wa Noel. No kuri match nagomba nkeze abashoboye gutsinda ukino kuno munsi, mugana imazi za kivandimwe n'abasinzwe ni mucika intege, kuko nanjye ndi mukinyi w'umupira, ndabizi ivyo umupira ko bimeze, hari gutsinda, hari gutsindwa, hari kunganya. Kuruva rero abasinze n'abasinzwe bose hari agakemanye twabateguriye tuza kubashikiriza mu kanya. None ko twaje kuno munsi mukuru wa Noel, urumva, kuko je ndibuka kera nkiri umwana hageze umunsi wa Noel, umva mutama we arabizi, yasanga yaduteguriye sape de Noel, tugahimbaza kana Yesu kavuze. Mugabo hari ikintu kihanini kikuru kiri nyuma ya kana Yesu, nico nashatse kubabwira muri mwanya, kuko igihe Yesu yavuka, urumva umarayika yaragendeye abungere ababwira inkuru nziza yuko umwami Yesu ko yapfutse. Nagomba ndabwira ari ijambo riri muri, reka ndabasigurire, hari ijambo riri muri Luka 2:9-10. Umumarayika nuko umumarayika w'umwami Imana abahagarariye iruhande, ubwiza bw'umwami burasangana impande zose, bagira ubwoba bwinshi. Hama marayika arababwira ati nimutinye, dore ndababwira ubutumwa bwiza bw'umunezero mwinshi uzoba ku bantu bose. Haleluya. Urumva umumarayika yabwiye abungere kubera iki yacaguye abungere, yari gucagura ababosi, abatunze, abari mu mabiro, mugabo yacaguye abungere
wokwiyumvira kubera ko umumarayika yacabwiye abungere. Ni kuvuga yuko umwami wacu Yesu Kristo adacagura, nibivana n'ibyo ufise ahuba n'ibyo ubayemo. Urumva umwami Yesu Kristo twese imbere yiwe turangana. Urumva nimba ivyo ducamo twese, nimba mufise ibintu baremereye, nimba mufise ibibatwukoze ku mutima, na handi mwabikirira atari muri Yesu, kubera wewe nacagura. Urumva wewe nacagura, kandi yaje ni naco gituma yaje kugira adufashe ino mibabaro, kugira imibabaro tuyikore ayiduture. Kuko hari ijambo rivuga muri Matayo 10:11 umurongo wa 28 gushika ku 30 uvuga ati mwese abarushe n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhure, hama mwemere kuba abagaragu banje, munyigireho kuko ni umugwa neza kandi nohereje mu mutima, namwe muzabona uburukiro mu mitima yanyu, kuko kumorera kutarurije n'umutwaro wanyu utaremereye. Haleluya, amen. Mwumvise Yesu atubwira ni tuzane imitwaro yacu azaturuhura. Rero iyo mitwaro mufise ni mumushikirize. Nimba ari ibintu bya bitagenda mu buzima jiwiwe, kuko niho zoronka bwose. Nimba hari indwara zikuremereye, urumva na handi zizokirira, niwe akiza indwara, kuko niwe yaturemye, niwe yaremye ijuru n'isi. Ni kuvuga navuye urababwira ni twegere umukama Yesu. Ni naco gituma duhimbaza umunsi mukuru wa Noel, kuko twibuka ivuka ry'umwami wacu Yesu Kristo. Igihe yaza mu buzima bwacu, yaje gusa afise mission imwe yo kuducungura, yo kuturuhura, yo kudukiza, yo kuduhoza mu mitima. Niyo mission yaje adufitiye. None uyu marayika yagendeye abungere, nanje no munsi nje kubabwira burya butumwa bwiza ujya mu marayika yabwiye abungere, nico naje kubashikiriza kugira namwe mwakire uyu mwami Yesu aze mu buzima bwanyu, ababere umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Ibindi byose azobagendera, azobaruhura, azobatabara. Buno bukene buri ngaha mu gihugu cyacu azodutabara. Nankeka jewe ndashobora kubakira amayanga mu byo naciyemo. Je naciye mu bintu byinshi cyane. Harageze igihe ndi muri Afrika y'Epfo, ndibuka naciye mu bikomeye, naragize imvune biranga ko nkira, narivuje ahantu hose hashoboka, ariko sinarose gukira. Nagiye mu ndababwiza ukuri, nagiye mu bafumu benshi, ariko sinarose gukira. Barafasha ati akira wisige ku maguru, wisige hehe. Nagomba nabanure mwebwe ngo bakira umupira amaguru, bijya bintu naco bizobafasha. Birashobora gufasha umunsi umwe, iminsi ibiri, ariko mu buzima bwawe bw'imbere uzosanga atadusigaranye, kuko Satani na mahoro atanga, kuko na mahoro ashobora guha, kuko nawe nyine yafise, kuko yarakatiwe urubanza rwo gupfa, yarakatiwe. Urumva Satani yaratewe hasi, nico gituma ari mu isi y'isi. Urumva naco gituma no bahanura ati twizere iyo Mana izadushikana kure. Icambere kwanza uwizeye Imana ukamwakira Yesu umwami n'umukiza, icambere aguha na mahoro mu mutima. Ayo Shetani nayo guha, kuko nawe nyene nayafise. Urumva jere nagize ibikomakomeye ico gihe nakina muri Afrika y'Epfo, yumvira hama ndakina umupira w'amaguru mukabiranga, bigeraho magarika fise umuryango, fise abana, umugore, vuga no tuzobaho gute. Sinashobora gukina, nagiye kwa muganga baraba nangora n'umufisi muga, sinashobora gukina, ariko naragira ubuntu, narumvise ubutumwa bwiza cyamvuga nako nase gukira. None nirukire, niyumvira hano kwirukira, nirutse ku baganga bikirundi ndabura, niruko ku baganga bikizungu ndabura, uba nabahanze abantu benshi hanze iyo vyase mu gihugu cyacu bagenda kwivuriza hanze. Je naragiye hose, narakoresheje amahera menshi gushika nitwo narafise twose cogoma duhere. Cyamvuga ni oya, ari ahantu hamwe naragerageza, reka ngerageze ku mwami Yesu nawe ndabe ko bikunda. Mugabo igiye gusana namwakiriye Yesu n'umwami n'umukiza, ubuzima bwanje bwose
bwaciye buhinduka. Icyambere naciye mbenga amahoro mu mutima, sinigera niyumvira mbega ejo nzogiki, abana banje bazogiki, mbega ejo nzobaye, kuko sicyo imba nkibaho, ni Yesu aba muri jewe, namuhaye ubuzima bwanje. Namwe nagomba nabahamagarire, nimba ushaka gutera imbere mu vyawe n'umu bawe, nimumwegere umwami Yesu, kuko azabaruhura, azabatera imbere, azabageza aho mwengere mfasha kwiyumvira. Je nakina muri Afrika y'Epfo, mugagiye namwakira, naciye ndonka kontra y'ekipe y'Uburaya, aho tuvugana nje mvuye Uburaya muri Sweden. Urumva ivyo Imana yangiriye, kandi iracangira vyiza vyisi gusumba. Nimba ndi ngaha no kubera uwo mwami, ndiwe yandungitse avuga ati genda urabajya abantu, genda ubabwire ubutumwa bwiza, genda ubabwire bihane, genda ubabwire ko ndi ngaha ku bwabo, ko navuse naje ku isi ku bwabo, genda ubabwire. Nicyo gituma ndi ngaha uno munsi kubabwira ubutumwa bwiza, umuntu wese arose kano kanya, kuko jewe igihe babimbwira n'ubuntu nagiriwe, nawe rero n'ubuntu ugiriwe. Rero uracyafise umwanya, kuko ejo nawe uzi ko azowashika, ejo nawe uzi ejo hiwe. So rero vyiza mwamwakira uwo Yesu akababera umwami n'umukiza w'ubuzima bwanyu. Na menshi mfise yo kubabwira, ariko cari kwico cyane cyane abakinyi b'umupira, mugerageze mwizere Imana cyane, mushire Imana imbere muri vyose, izabagirira neza kandi izabaruhura. Nuko rero ndashimye Imana ibagirire neza kuri uno munsi. Ndi n'umunezero udasanzwe muri province ya Nyabubanza, komine Gihanga. Nukuri ni Imana niyo ndungise ngaha, kandi numva mfise umunezero mwinshi, numva ndabakunda. Ni kubera nyene bidakunda, nukuri sinari kuva ngaha nahaye cyo cyose umuntu wese ngaha. Mugabo ndabona muri benshi nivyo ukunda ko mukurira ku mwese, mugabo hari ikintu ndabemereye. Ubu ni bwa mbere, mugabo waye bwa nyuma, nzoza ndaza kubaramusa, tugendere imiryango yanyu kugira turabe ico tubafasha mu kubateza imbere mu vy'Imana yamezagije, mu vy'Imana yamezagije. Nukuri nzobe nyuma yanyu, urumva, ndabafata mu mugongo, mu byo ushoboye nzobikora, ivyo nashoboye naho nakundi. Mugabo turizera, kuko nizera Imana, namwe turizera Imana, abo dushira Imana imbere izadushoboze mu vyo tugiye gukora. Imana ibahezagire.